ndabazaniye akandi kantu k'ubwenge nakone karakenewe ku bantu bakunda gukoresha ama wifi. Ndabazaniye ubuntu hakinga wifi barahinduye code ukayibona. Niko ndabazaniye, ukaba uri mushasha kuri ino channel, tugusaba gufyonda like na subscribe no gufungura inzogera kugira ubuntu bushasha nk'ubu buje tuzoze turabubaha bubashikira n'ingoga. Hama rero turaja muri wifi yawe muri parametre, ugashyira parametre ugafyonda kuri wifi. Hambwiye muri wifi hari ahantu wifi wikonegise ko zibika, ahantu rero niho uraba ahantu wifi zawe zibika. So wifi zawe ahantu zibitse ukaca uza ugaharaba wifi ahantu zawe zibitse wari wikonegise ko ariko barazinduye code cyangwa barahinduye code ari imwe, biravana n'ukuntu. Hama rero ucuza ukahemeza cyakuzanira wifi zose wikonegise ko zose atanimwe bakuyemwo, hanyuma karaba iyo wifi rero bahinduye code kugira uyikonegite. Nk'akarorero jewe yankoreshe no wifi iyi Gisenyi, ndetse ko Gisenyi iyi Gisenyi room canza nkayifyondako. Icyo nzeko ranasha bazana akakanu kino rero kanditseko share, aka nikucyo kandako inge akakanu ka share inge gato gagorana. Akakantu ka share ukaca ukakandako, amakakanzeko ugategereza cyakuzanira rero uku scanner. Akakantu urabona code, scanner code ya Gisenyi room ngiye mwayibonye, iyi scanner Gisenyi room ngiye mwayibonye, ni yawe rero nshaka hakinge ndabe code bahinduye yariyo. Wejeje cufata iyo ntuze yawe ukayikubita screenshot kugira iyo foto ze kuyishira ahantu baza kugusaba. Urangije ibyo ucuja muri application ya Chrome, ucuja muri Chrome kahemeza muri Chrome. Hanyuma wemeje uza gusacinga ino hejuru handitse search, uza gusacinga inge kuri search. Ugejeje kuri search ukaca wandika QR code scanner online. Nibyo uca wandika QR code scanner online. Ibyo birangije urabona bayituzaniye murayibona QR code scanner online. Ubu turayifise inge kubatayibona ndayibereke n'aka fresh kugira muyibone neza. Ngiyi ni murayibona ngiyi ngaha QR code scanner online. Ubyo ubirangije ukasha wemeje ucayikuzanira ngiyi ya mbere, ni ya mbere ngaha yanditseho QR code online. Ngiyi nyene ukaca wiyemezako. Hama wiyemezako juza kuri scan now ako kantu ka bre hano kintu cha bre kaca uhemeza. Wemeje rero ubu baca bakureka ahantu ushira ya foto imwe bakubita scan, imwe wagira screenshot
uza ukahemeza, uhemeje bashaka kujana muri galeri yawe kugira ubone irya foto wakubise screenshot. Uza ugacagura iyi ngiyi hejuru, ni iri hejuru, ucufata ngiyi ndayibereke mwayibonye, gende kwita screenshot. Uza ukayemezako, uyemezako, amuyemejeko urangije nyingi baca bayitwereka yagiyeko ibiki loadinga ijako, hama ikijako mwayibonye iragiyeko, kode nayo ibiri munsi yayo ngiyo. Wifi Gisenyi mwayibonye ngiyo o ni S86 7 5 I 7 rendende na B.